jewe ndakunda kwishura mpereye inyuma kugira sinibagire ibibazo beje gusohoka bwa nyuma. Ngira nishure ku kibazo cerekeye uyu yitwa namwabiswe yitwa Nduwayo sabwe Nduwayo nanditse Nduwayo Egome Desire. Hari ikibazo yaherejeko yashatse kuvuga ati mbega ibyo abantu bababwira, ibyo abantu babonye, ibyo bakoze birakwiye kugira bibaho umuco wofasha kwemeza ko ibyo bababwira ari byo. Iki kibazo abantu benshi barakora kibaza cyane cyane bakibajije tugitangura kurondera amakuru Barundi n'Abarundikazi, barabibaza cyane cyane igihe twatangura gukora turondera ibinogo kubera twaje iwanyu. Ngira ndababwira ko dutangura gutora ibinogo kandi mwarabyumvise naho rimwe na rimwe mutabikurikira tutete. Hari abavuga ko amagufa dutora arayo dukura muri cimetière. Iminsi ya mbere dutanguye gukora twatanguye cyane cyane mu Kamenge, aho isoko yo mu Kamenge hitwa Permanence Iprona. Iminsi ya mbere Bujumbura réseaux sociaux zavuga ko amagufa twerekanye twayakuye muri cimetière. Biravugwa turanuma, hanyuma turondera ubuhinyanyuro wo gukora no kugira communication nziza. Twaciye dutora iki? Twaciye dutora ko ikinogo dutoye ico bita fuye, ikinogo twemeje ico bita fosse commune confirmée, twarafurura tugakuruzo kwigufa turatwugara. Hagacaba ya ceremony bita dolance mama baramwumva yo gutangura gufurura. Abajournaliste bagaca baza, abategetsi bakaza kudufasha kugura ibikorwa, uramatara, abasoda, abapolisi, abaserukira Assemblée, Sena, abajournaliste bacabona ya magufa ya mbere, za mpuzu kwa kuboko, ya mitwe. Hanyuma umunsi uratangura. Kuva tutavuga kubikora gutyo byaciye bigabanuka. Kubera iki? Hari Abarundi batashaka ko bijya twerekana bisohoka. Uyu munsi ucarahetse nawe ukivuga ko imitwe twerekana mwabonye ari twakoze muri cimetière Nyabaranda nshaka hano. Ibyo byarahetse. Iki inyishuro ni ibyo batubwira abapfakazi, ibyo batubwira abenegihugu, ibyo batubwira imfubyi, ibyo batubwira abantu ba kumutumba, bijya binogo n'ababikoreshejwemo turabafise. Reka ndudurire ko kubera turi Igitega hari umugabo yanyomye beni akiriho aza gusesa abishwe bavuye mu mpimba ku ruvubu. Aho ni Igitega hari umunyagihugu afungiwe mu mpimba yo gahe Gitega mpimba tuvise izina akiriho. Uyo mugabo yarafunzwe 22 tera ari mu gasho, ari mu babaye formé actué. Niwe wa mbere atubwira ingene byagenze mu gasho k'Igitega. Yaraherekeje abantu gushika ku ruvubu, aracariho. Nta rimwe mv'Igitega tutabonanye muramuhe amusiteri zibiri ndende. Nta rimwe mv'Igitega tutabonana muramuhe amusiteri zibiri cyangwa zitatu. Yaratanze témoignage muri filime ya mbere tutashatse kubereka kugira ngo bitebe. Aracariho. Ku Nyambeho hari umukongomani anyonga bijya imashini bita bya Caterpillar yitwa Jean Pierre, yakorera isosiyete rya kira byitwa Musara, bakuze barabizi.
niwe bakuye ku Nyambeho, ari ibinogo vya mbere ku Nyambeho, hajya ku Nyambeho twatoye bibiri, kimwe kote Gitega hajya hari amavoka, ikindi kote Giheta hajya hari imikaratusi, hari ibiharage n'ibigori. Niwe yatanguye kubyimba. Buramatari w'ico gihe yarahishikiye, hamabona no kwibarabara baraheba, baca bimukira Mashitsi, Nyabunyovu, Mutobo. Uwo Jean Pierre Kongore yaciye asara kubera ibyo bamukoresheje n'ibyo abonye, kuko yariyimba abandi bakazana amabere asuka ku Ruvubu kote Karusi. Abantu biga imugera mu seminari harimo bakiriho bapizani banunganya, baragiye kuraba imivyimba yavyimbye, kuko ku Ruvubu basuka ko etage 1, etage 2, etage 3. Nukuvuga iki? Etage 1 ibivu ufyonda, etage 2 ibivu ufyonda, etage 3 ibivu ufyonda. Kubera babaye benshi, uko babura niko byacu bivyimba. Baje gusuka k'ibivu bishasha, hajya kose hanuka inyo ziri mwibarabara. Ujabuse ku Ruvubu rwa Karusi, ugize gutyo uraba Ruyigi, ugize gutyo uraba Imugera. Ivyo binogo 8 biraba Mugera, babikuyemo abantu barenga 6,000. Ijya ko kiraba Ruyigi, anakora gutera ibigori n'ibiharage, hajya harimo ababikira bajyanyeyo n'abapatiri tutatora. Ivyo turonka mu makuru, turonka twibwa n'abapakazi, twibwa n'abasoda bamwe bamwe bibaze kuvuga, n'abacamanza bamwe n'abari binyegeje mw'ishamba, mu byatsi, mw'ishinge, mu mugengegenge, n'abari binyegeje mu biti by'amavoka. Imutobo abahazi uwabitweretse n'umutama yari hejuru ku giti cy'ivoka. Ku giti cy'ivoka Imakamba, hafi ya Makamba ville, uwabitweretse yari umujereri. Twiriwe turimba ngaha, araza araturaba, abana banje murarushe singaha ni harya, kandi nije navyibishije hera aha iki kino gwishika hariya. Twace riheba ngaha, tuja tweretse, twace dushika ku magufa. Ni authentique. Uzo biharigiza arandika, mugabo ntazodusumvye tugezeko. Mvuge nti wala na uzodusumvye tugezeko. Igisozi ahitwa Gitara, ahantu hari ibiti bita Urukariha, twakuye abantu barenga 1,900. Imishatsi yabo kubera hakanye iracafashe ku mutwe. Gisozi ca Mwaro, aho Gisozi kera yitwa komine Bisoro. Ivyo dutora murashaka kubeshuza. Ikibazo ca kabiri, mbega ko muri ku 22 ni kubera iki? Mbega abandi maperiode muzoyibagira, tugira tucishure pourquoi on a commencé par 72. Twabisubiyemo n'amashinga amateka mu nzego zose, muri metodologie yacu nk'urwego twashimye guhera kuri 72 comme une crise qui a affecté le Burundi dans toutes les communes, dans toutes les provinces. Hishwa abapatiri, hishwa ababikira, hishwa abafurera, hishwa abigisha, hishwa abajandarume, hishwa abasoda, hishwa abadandaza, hishwe n'abapeyisa bose bafise ico bita niveau matériel confortable. Imashini, ufise mashini akudura yaragiye, ufise ikiga yaragiye, ufise inzu y'ibati yaragiye. Ngira ndabwire ko ufise umugore mwiza bamushatse yaca agenda. Yaragiye. Uwo mufitanye ideni yaragiye.
aha turi Gitega muri komine yo ngaha hafi Giheta. Hari abakenyezi baribeye rero mari bakunzwe barinze gukora ibidakorwa, akabikora umutegetsi yamufungishije. Abo bagabo batashe muhira bavuye mu gasho bamaze amezi 3-4 batavuga. Libéré par la femme yarize kwitanga. Nivyabaye aho rero tuvuze yuko umuduga bashaka gutora agutwaye imiti, bagutwaye imiti bashaka gutora umuduga canke Vespa saa 8, saa 9 gutora intebe zo mu nzu, saa 10 mwijoro ku kwinjirira. Ivyo nivyabaye. Mwe mwigisha Imana namwe muzokwigisha ejo mumenye la vérité ce que c'est. Icyo sino gitabako amaperiode yose tuzoyakorerako mugabo muri methodologie twayise la grande crise de crise mondiale, kugira cyane turondere ko ababikoze bake bakiriho bugenda bavuze na dukeya, ababikorewe bake bakiriho bugenda bavuze na dukeya, kandi Imana dufashije bake baracariho mugabo benshi baragiye, kandi n'ababikoze benshi babikoze bapfuye gute nabi. Imana niyo yaremye umuntu, nta muntu afise ububasha bwo kwaka ubuzima mugenzi we. Aha sinateba tuvuye muri 72 muradukurikira uyu mwaka on attaque 88 uyu mwaka tuvuye kuri 88 on attaque 93 ijya myaka kuri kwa, ariko ngira ndabatrangirize ivyita 65 ivyita 69 ivyitwa les massacres do Busangana, ivyitwa imanza za 69, izitwa imanza simulacre y'imanza za 71. Ibyo turabirembeje turiko turakorera Muramvya, twatora amagufa ya 72 tugatuka no ku binogo bya 69 65 imuramvya. Aba musitanteri bigeje neza baratubwira, abitwaye nabi baratubwira. Reka ko barabapatira babwira upatira bigeje neza babiri. Saint-Esprit twaga n'umuzungu yitwa Père Seigneur muramwibuka, baciye amatara mwijoro abanyeshuri batutsi bashaka kwica abahutu, aca arirukanka arayatsa arakriya acahamagara abasoda kugira bamufashe gusekiriza le Saint-Esprit. Père Seigneur muramuzi mwe mukuze, Petit Séminaire do Kanyosha, Padiri Nkanira Pierre muramwibuka, il a protégé l'établissement 100%. Mu byo tuzi hagiye umuntu umwe gusa umwigisha cyangwa hagiye mugabo abanyeshuri il a protégé. Arabapadiri byananiye, harabafurera byananiye, harabikira byananiye, badandaje abo basangiye la vocation. Amazina turayafise, akari mu nzovu niko kari no mu ngurube, urubuga ni mushasha. Akari mu nzovu niko kari no mu ngurube, urubuga ni mushasha. Ntabyo mbizi, urubuga ni mushasha. Reka mandane ibindi baramfasha, ibindi baramfasha. Severe ukuri kunwanisha, kandi n'abasaza bariko baradusubira ngo badufasha kwigusigura muvuge commission vérité réconciliation, umugwi wo gutohoza ukuri no kunwanisha Abarundi, kunwanisha réconciliation. Mu kwishura uyu duwayo, la vérité c'est la porte d'entrée. Kubera iki twamaze imyaka tuvuga ko atabu bwicanyi bwabaye, le mensonge durant des années, mugo gasanga abantu akabonye karabarembeje.
wavuze document accord d'Arusha ngira nsabe mwiyoroshe mufate accord d'Arusha comme un document politique d'abord kugira yaterise mu Burundi ibe document y'abarundi yarinze kuba adopté par le Parlement. Yo étape braise bayita muri droit la mise en œuvre interne d'un document politique kuko kiri accord ibari y'abanyepolitike bari abashoboye mugabo après yacitse loi portant adoption de l'accord d'Arusha kugira icike document y'abarundi bose. No kuvuga iki muri accord d'Arusha négociation par raison politique yatubyariye constitution harimo ingingo nyinshi zavuye muri accord d'Arusha presque copier-coller presque. Hanyuma iyo uri kuratwara igihugu hariho amadokima ufata ko atari fije hari ikintu cyo guhinyanyura gihindura parce que pour gérer le pays pour l'intérêt des populations ibintu bitari adapté urabihindura mu ijambo rimwe constitution irahinduka mugabo les grands piliers d'Arusha ziracari muri la constitution. Les grands piliers d'Arusha ziracari muri la constitution. Il y a des principes rero ivuga l'émission ni mission nabaye ndetse mu majambo make ariko nababwira nti zirya mission no muri loi yahahora muri 2014 commission sévère Monseigneur Jean-Louis zari zijyanye icyahindutse n'ijya la période du mandat 1885 et 2008 uri nduwayo habona imana catégorisation abazungu abiza kifasha ibyo yarabikoreye ko accord d'Arusha nacishuye mugabo kubera niyo kumbwira buze bya qualification ngira nakubwire ko muri article 6 badusaba qualifier les crimes kubyita izina ngira sabe mu nyumbe ko twebwe duqualifier twitwa organe technique phase 1 la CVR qualifie nous sommes en organe technique une commission. Phase 2 le Parlement a adopté une déclaration par la ministre le 20 le soir nibyo le 20 décembre déclaration politique du Parlement yemeza ibyo twavuze. Phase 3 le Parlement a adopté un rapport muri gouvernement ubu ibikorwa byacu twavuze le 20 décembre byinjiye muri gouvernement muri couloir du gouvernement bizobyara entre autres bizobyara loi portant reconnaissance du génocide. 2 birashobora kubyara une autre loi ihana bahakana yuko habaye génocide mu Burundi. Je vous avertis ihana bahakana ko habaye génocide mu Burundi babyita négociation lutte contre le négationnisme et le négationnisme et le révisionnisme. Ayo mabwiriza azoboneka n'ibindi bikorwa amafaze 4 muburikire habaye guporta le dossier génocide au niveau diplomatique international Conseil de sécurité nayo mafaze makuru izoca sino harambira manyumvise phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 porter le dossier Burundi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Iyo ni démarche rapide n'abahaye umuntu yavuze uri yo mungere hari umuntu yavuze irambona yagarutse muri 72 pourquoi c'est une question de méthode, c'est un choix. Ngira ndabazi kibazo mwebwe bicaye ngaho ubwo wohera kuri 93 usibye 72 mu Barundi icyo bita l'opinion dominante des blessures wohera kuri 93 usibye 72 ntibishoboka. Mwabonye kuri filme un document de Mpimba ijya document de Mpimba qui a défilé il y a 946 personnes arrêtées mugabo kana ka document inachevé c'était 16 pages inachevé kuko bra bapfuye twabuze tutaha harabishwe bari mu binogo harabishwe bari mu myonga mu nzuzi 2
harabishwe baturiwe 3, harabishwe bariwe n'ibikoko 4, harabishwe bari mu matwarete, harabishwe ububatswe kw'amazu, harabishwe banyonzwe baciwe ko n'umuduga ugahonyora. Ibyo tubona n'ibyo tumva ahubwo muze baradusengera chaque jour kuko biraremereye mwe mwicaye ngahangira nabaze ubuze papa ubuze mama ubuze wene wanyu 5 n'abashikawe 8 ubuze baso wanyu 3 kubera babasoda cyangwa abakomesa, hanyuma hakurya y'umutumba ubuze abakwe n'abakazana 15. Usubira kuvuga iki? Niba abantu genda usanga mwe barabare kwagira guca bakubita ikirere ukamuvuga ngo yarasaze, none yasaze nakabonge. Ngira ndabwira ikintu kubera nicaye ngaha mu seminari nkuru. Le 20 décembre 2021, deux qualifications le matin, le lendemain narosa message y'abapatiri 25 haruye bambwira ngo niho cumva ko ndi Umurundi kubera babuze abo patiri bose nari turakunze niho ubwambere arabahutu mwanyumvise. Hari abapatiri muri kuratubwira ubwoko bwanyu ubu mu minsi yose hari haramu sibyo nibyo turazinanye kwagera n'abapatiri. Je promotionnaire wanjye yitwa Joseph Wiki muyora mu Kiswahili yitwa Joseph n'abandi ni promotionnaire wanjye. Hari abapatiri sivuga we, hari abapatiri ko arayiduko kuba itumenyesha. Nous portons la douleur, nous portons la contradiction, nous portons le déni de notre ethnie, nous portons des contradictions pendant de longues années. Jewe ngarukire ngaho mvuge ko ibi bya 72 de méthodologie hanyuma kwihorana kwikekana ngira mvuge ko ari byo kwigisha encadrer les gens, expliquer l'intérêt de la cohabitation. Nabahaye phrase zo kwibuka: vivre ensemble et survivre ensemble. Muhuta zo kwiyumvira ko zo mu Burundi wenyine arihenda, mutuza zo kwiyumvira ko mu Burundi wenyine arihenda. Umutwe ari hanyuma twavuze yuko ntiyica ubwoko, hica ubutegetsi bubi, hica ubutegetsi bubi. Nabonye ko irambona tumvise cyo bita justice transitionnelle wayirondeye muri shema imanza ubutungane busasa turi dedans ibyo bavuze bakita le judiciaire. La justice transitionnelle muri iryo jambo ariko transiger, guhendahenda, kurondera verite, ibanza gufasha d'abord abahunze bataza bibo bagiye n'ikigere byagenze. La justice transitionnelle ni mécanisme de réparation d'un crime qu'on a tué pendant de longues années. Hari umuntu akavuga ati ndamenya yuko bamutaye ku rugo, ndamenya yuko bamutaye muri Tanganyika, na wa muduga yari afise nawubonye muri filime. Ijya miduga mwabonye muri filime yose hariho colonne ancienne acquéreur, nouvelle acquéreur, mwabonye na prix. Hari n'umuduga wagugwa 3,000-1,500. Ngira mbe vise abicoye uvuga cyangwa Aloyize bakoze mwanonga yiyane n'ibigorotse muri vise, ariko juste kongako gatoya abantu bibaza ngo amatoza seteri kora ashobora kuba arimo amahiri canke harimo ibintu byo gukekeranya. Twebwe ntidutora abantu ngaho barabara kubona cyo kubwire, ndabona benshi ngaho bafite imyaka mikeya ibyabaye batabizi. Twebwe tubaza abantu imyaka 60 irenga
aho wicaye munsi y'iyo ntebe hoza umuntu akabwira ati ngaho hariyo dinamite, hanyuma ugaca uvuga uti ntayiriyo, wayimenye gute? Ugavuga uti vaho kazana isuka ugafurura, avuga ati nje nayishizeyo, ugafura ukayisangayo. Ugaca uvuga ngo ndabikekeranye ku bintu ariko atambwira n'amara ntageterera. Nimwibaze ngo ibinogo $788 severi muri za mobili, mwibaze yuko ibyo 91 twaba tutazi aho biri, iby'I93 ntituzi aho biri. Oya, severi irabizi, irafise liste y'ibinogo birenga 4,000 muri archive ibitswe tutarafurura, ariko tumaze gufurura, kandi tubuze kimwe cyose batubwira ati iki nico ngaha muri umwaka, iki nico muri umwaka. Ari naho dushika bakatubwira ati hajya kirara mugabo nimukore ko cyo 93 cyo 72 kiri hariya, ubishaka genda kubiyate ati ni Gitega. Ari ibinogo byo muri uyu mwaka yeze 19 ivyo ni twabikoze kandi twari tubizi. Mu gisagara hano amashuri hose hari ibinogo mugabo ntabwo twakoreye, mugabo baratubwira ati genda ari bashitsi tubazana idinga mu bunyovu n'imikaratusi, aho hantu umuntu wese yabona yari guhiga y'impongo n'iki kwamishamo, nta muntu yiyumvira ko ari cyane abamenyesha amakuru niho bari mugabo ibinogo twese twaratangaye tubonye ari ibinogo amahanga umenga ni Tanganyika. Nicyo gituma rero ni ubutungane naho uko umeze bubatse ngahe Burundi, bavuze bati abantu barondera ukuri. Hari ibibazo bari babajyanye mbega ya réconciliation sans justice, sans vérité, sans justice, sans réparation garantie, de nos répétitions. Twebwe turiko turondera ukuri nk'umugwi n'ubwa tekinike nk'uko babivuze, ariko itegeko ritubwira yuko tuca duproposa des programmes au gouvernement n'abandi bapartenaire bagaterera kugira ngo izindi programme zizokurikira. Nta mucamanza tuzojamo, nta reparation twe tuzokora ngo tubishobore, mugazi zoba des programmes leta izofata mu ntoki. CV iri ubu imaze gushiraho ukuri ahabona. Nicyo gituma rero bazane ukuri twereka kukajabona. Akandi kantu kamwe umuntu yari yabakijana ngo bakorangiza ko nuko uko twe twabikoze abatari kubikora uko twabikoze bari kuvuga bati muhereye 1885 muze muravuga ingene ibintu byavuzwe ibyabaye byose mu cyo bisigura daro context y'ibyabaye imbere yacu. Amazuze dusike ko amavuta kwa kundi bagira none twarakinye umupira ukino ng'umupira uratsinda igitsindo natwe turatsinda ikindi. Abenshi nuko bavuga ni nabajya bavuga ngo kuzura kaboze burya kaboze wagashize uvuga ko wabuze ni karabura. Iyo ubonye umutano w'imyaka 80 aza akakubwira ingene batwaye arira, wava wibaza ngo umugani wanuka baraki mugabo uwo byifuza. Dufise amavideo, dufise amaudio, dufise aho byanditse yuza kamara n'imwaka ariko arabiraba. Ibyo bintu byose turabibika kugira ngo abantu bazashira amatsinda. Nta bintu by'uko turahinga kuma abanyarwanda bavuga nivyo dusanga kurubuka. Nicyo gituma bivuga nti kubona twakoreye kuri 72 ni crime zakozwe mu 72. Ni habaye ni crime yakozwe mu kindi gice nayo tuzoyikana ikindi gice. Mugabo ntidushobora kuvuga ngo reka dukarifiye 72 kubera yuko hari ibindi byabaye imbere twashaka kugira ngo bijustifie. Les crimes sont qualifiés tels qu'ils sont faits. Kubera yuko le responsable akomaro muri 72, le responsable de 72 nazo le responsable de 93 uko baratandukanye. Donc chaque crime est qualifié selon uko ibaye. Murakoze. Il a même écrit des Aloïse, n'ababwire abadukurikiye kuri le 20 décembre que rapport twatanze mu Kigobe 116 pages. 5116 pages. 5116 pages. Harimo un chapitre yitwa mode opératoire.
abantu babigenda gute mu guhagarika abantu kwica abantu. Mode operatoire irafise impapuro zirenga amajana. Hariho chapitre yitwa planification n'amajana mu retene y'uko rapport global ni 5116 pages kandi kugira une évolution presque historique chronologique. Ngenda ndunga rakugwamo kwagasora kugwamo ibyo bazungu yavuze arabikora bisukira bisubiremo 5116 pages. Murakoze. Mbere ngaho nyine nagomba kubera ubuhinga bwamaze gutera imbere byinshi bashaka kubyisangira kuri site web ya CVR ni cvr.bi. nka résumé exécutif ya rapport agiye kuvuga 5116 pages iriho ifite impapuro 186. nibaza ko muzoyisoma azomenya byinshi. Ibindi nabyo biranditse ko amabwiriza yose ariko muzoje kuraba kuri iyo site www.cvr.bi aho abamaze kuronka aka kantu kariko CVR perezida agatanze ntuzeye amarezo sosiyo mushobora gusanga ko inkuru za CVR muraza kubibonako biriko byose. Nuko rero ngo bampere ku bibazo bitoroshe muga nabyo ni muri raporo twamaze kubishyiramo. Hariho ababaje bati ikibazo cya mbere cyabajijwe n'ikibazo kijyanye n'ubwoko abahutu abatutsi abatwa mbega abazungu nibo bakibwiriye abanamba. Aho hambere hahise imbere y'uko abakoroni baza ijambo umuhutu umutwa cyasigura classe sociale ndetse rero umunsi hari ibisigarira byerekana ko ari classe sociale. Iyo umuntu umutumye agashaka kuvugamararira akubarira ngo sindi umuhutu wawe sibyo none ni ukwerekana ko umuhutu yari umuntu akorera abandi, umututsi yari umuntu umukoresha. Bisigura ko uno munsi nashobora kuba umututsi kuko ndi umukoresha bihetse nkacamo umuhutu wanaka. Aho ngo ndabare ko nk'ibintu by'intwaro ko byari bimeze, umuganwa yatabura kuba umuganwa, hanyuma akaba umutahire, hanyuma akaba umututsi, hanyuma akaba umupfasoni, agaheza kuba umuhutu kubera yakenye. Aho nshatse kubabwira ko ayo majambo umuhutu umututsi umutwa yarariho mugabo byari ibintu evolutif wahindura uko utunze cyangwa ukenye. Ariko rero abazungu bamaze kuza nibabona babari hariho benshi banditse ukuye Van der Boek, hariho witwa Jan Basina, hariho Hans Meyer n'abandi barashyitse barabaza bati abatutsi ni bande? Babahutu nshatse kuvuga abakozi bati genda muragajya ku kirimo. None abakoresha barigera baba benshi baca basanga abo batutsi ni bake kandi niyo bamerewe neza. Bacandika ngo abatutsi bafite akabiri keza, imishatsi myiza kandi n'ibyo basiga bagahama, bagasiga amavuta, bagasiga n'ibikura bindi. Bacavuga bati bajya n'abatutsi abahutu ni bande? Jya hariya bajya bariko barakora abahutu ni bajya abahutu benshi. Bacavuga ati twabonye rero abahutu ni bajya bakoresha, abatutsi abahutu ni bajya bakeya. Nuko byahindutsemo ethnicisation des concepts bahutu batutsi batwa. Les termes, les vocables zamyeho kuva na kera na rindi. Abarengero nibo baje bazita les ethnies. Kera mu gihawe kera hatwara imiryango, bavuga ngo umwami akubaza iki akubaza iki, akubaza umuryango kugira ngo amenye akazi aguha. Abahanza nibo batanga umwami, abanyakarama n'abenengwe batanga inshoreke, abajiji batanga abahanuzi, abahima batanga abarozi. Bakubaza
bamenye akazi baguha abatwa batanga abahigi. Aho rero nagomba muze mwigore kuko muri cyabwenge directeur yavuze ati aha n'ama université make yigisha nkamwe kandi n'ivyo murigora mujye hagira igitega kubita place kanitwa kuboga ingoma ni micombero igiye kwahindura ahita place de la révolution kuva afashe ubutegetsi ubundi hitwa kuboga ingoma. Muragenda hajya rero hariho musée national mugende murabemo bazokubarira ko abarundi bariho hariho ibintu batoye hajya amabuye n'ibyo babumba bidata de 1250 avant Jésus-Christ biri hajya muri musée. Muragenda murabe ibyo rero birabereka abarundi ko bari bariho kandi n'ingene bari babayeho. Aho narishatse kwishyura ubu yabagira ati ibyo bintu ko biriho kuva kera kuko ntibyari biriho. Hanyuma uwabagije ati mbega abahutu n'abatutsi n'abatwa baje bakurikirana, none niba baje bakurikirana bari baje bava iyo bavuga ikirundi gusa. Hari urundi rurimi murumva novuga ntigisigarira bavuga kubera iki baje ngo n'umunsi tukaba dufite ururimi rumwe, ahubwo iyo ujya muri Kongo kubera n'igifurera hakaba n'ikibembe n'iringara n'iki wovuga uti aba bantu bavuye mu gihugu kimwe. None mu Burundi kuko ngo baje bava aho handi hantu bavuga ikirundi ni hehe bagaca bahurira mu Burundi bagaca bavuga ururimi rumwe. Ntiyumva ko ibyo bintu burya abazungu batubesha erega barabyandika bajya barengera barabyandika ngo abahutu bavuye muri Sudani abatutsi bavuye muri Ethiopia. Reka da nuko ubwoko jibizo umugani ryari muri Bibiliya ndayisoma cyane ko dumukiristo bavuga ngo muzomenya ukuri nako kuzobabohora. Umunsi tuzomenya ko iryo zina twagiswe n'abazungu tukajya tumenya n'igituma bari twise tuzohera tuvuge tuti iryo zina turaryemeye cyangwa iryo zina turaryazi. Mugabo reka tubanze tumenye ni kubera iki twahavuye tuba abahutu n'abatutsi n'abatwa mu bwoko kuko benshi babivuze jena nije kahise kubera iki mashimike ku 12 yakivuze tukagaruka ko risque de vengeance puis de la vérité. Mbega nta risque ya vengeance haba iyo turiko turondera ukuri ni kugira ngo tumenye ko ibyakozwe na naka bitakozwe n'ubwoko. Nta bwoko bwiza bwica, nta bwoko bwishe, hishe naka. Ubu kubera byabaye ku mugaragaro ubu tuvuga ko hishe Micombero n'abo bakorana si abatutsi bishe oya kuko hari abatutsi benshi bakijije abahutu bumva si abatutsi bishe ni naka na naka na naka. Iyo rero tumaze kumenya ko hishe naka na naka na naka ibyo kwagirizanya bica bihera. Jewe reka kuge icyo gihe nari muto cyane nari umwaka n'inusu hari abantu babona bakavuga ngo mwaratumaze kubera ndi mu bwoko bwabo hari badakora abicaye muga umunsi bizomenyekana ko hishe naka na naka naka ndi muri ubwo bwoko uwo muntu arimo ikibazo bakivuga ko njye nishe ko ziravuga ati irindwi na kabiri naka 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 yishe 9 na 3 naka 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 yishe saba kutubishe twatubishe. Ngira mwumva ko kumenya ukuri n'ikintu gikomeye kuko ukuri kwaranyegejwe. Ukuri kumaze kumenyekana gutuma tubohoka tukareka kujya muri ya classification nababwira ngo tubone abantu bashyire mu bigwi. Ngira ngaruke kuri uyu wabagije ni ikibazo justice transitionnelle ni irambona njyawe. La justice transitionnelle ifise 4 piliers. Hariho la recherche de la vérité ni sévère. Hariho le pilier justice. Iyo twamaze hajya kuvuga ngo qualification hari ibyaha abanyarwanda bakunze kuvuga ngo byaha bidasaza. Wamaze kuvuga ko ari genocide amategeko ari mu Burundi kuno munsi
avuga ko n'umukuru w'igihugu ntaharira icyo cyaha none atagiharira bigenda gute aho sishatse kuvuga inyinshi mbwa mu bisa aricyo iyo ni piriya ya kabiri. Piriya ya gatatu niyo yavuze ni nziza pasitori yo gushumbusha siseberi izo bikora ubwira amaze kubikora kuko iyo umuntu avuze hajya umuruhuye. Iya kane niyo kuraba batumura yariki ntazosubira mu nzego azobandanya yica icyo biyita rovetime ou l'assainissement. Alors mwumve neza rero iyo yavuze justice fonctionnelle ubucamanza gusa nizo inkingi zine uno munsi areka kuhakora inkingi imwe iraba no kongera ukuri. Concept y'abahutu n'abatutsi n'abatwa kera uba ntagihejeje yoza ko gitahuritse ushaka aranyagera nimero yanjye jewe ndakunda kwitaba nta kibazo. Gute abarundi bazoreka kugendera mu bwoko twitwa abarundi n'icyo namaze kugiheza umunsi tuzomenya ukuri tukamenya ko hatishe ubwoko ntihubone wa muntu umushyire muri classification hanyuma mumusemburize hama mugire iki kuko nababwiye ko uno munsi uraho umuntu akavuga ngo ujye n'umutuzi perezida agiye kubivuga agaca akora ati oya kibi ndi umuhutu ubundi ukabona uti ijya nabonye namuravye imibangabanga n'umuhutu ati wapi kuko jewe ndi umutuzi. Umunsi tuzobimenya ko bijya bintu abazungu bagize atari byo tuza dutangura kunywana tumenye ko abahutu atari babi abatutsi atari babi muga byongeye mu batutsi harimo babi no mu bahutu harimo babi mbere ngaho murakoze.